maze iminsi ndiko ndigisha leta ico arico nkababwira leta mvyeyi leta nkozi abantu bose bakimvira bati none ivyo vyo nibiki ariko nagira ndababwire ko leta vy'ukuri n'amategeko abene gihugu bishiriraho kugira ngo abarongore yongere abereke aharakarimbi iyo niyo leta umurongozi numwe muri abo bene gihugu agerwa kugira ngo ahagararire ayo mategeko yongera atanga intumbero igihugu gitwagwa n'utari ndongozi gica kizimira kuko impumyi ntirongora iyindi urinze wemera kuba indongozi rero ubugiye ubwa mbere kugira ngo amategeko y'igihugu abene gihugu bishiriyeho uyahagararire uyagorore wongere ubereke intumbero indongozi mu gihugu mu nzego z'igihugu ni ntwazangabo nico gituma ahatagira uburongozi nyabwo indongozi z'ukuri ico gihugu kiba kigayitse nakare baravuga ngo impehesa ni ingabo zitagira umutware ingabo zirashobora kubaho hakabura umutware zigasanzara leta ayo mategeko ndababwiye iyo leta irafise ubutumwa ubwo butumwa ifise ubwa mbere n'ubutumwa bwo gushiraho amahoro ubutungane n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu kugira ngo abene gihugu bagire ukwishira n'ukwizana bidegemvye amahoro arakenewe kugira ngo dukore amahoro arakenewe kugira ngo turonke umwanya wo kwiyumvira ibikorwa ntidusubire kwiyumvira guhunga igituma mu Burundi twagize ibibazo nuko abarundi bamari bucampunga ariko ni murabe aho tugeze ubu niho muca mubona akamaro k'amahoro mbere rero nobabwira nti uru rugamba rwo kurwanya ubukene rwaje kubera twari tumaze igihe kinini turutegura abarundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 basinya amasezerano y'Arusha hajya bari batanguye gutegura ikibuga ciza gituma urugamba ruzobaho twariko turategura intwari bereye turiko turategura abarundi kugira ngo bashire umutima mu nda none ubu rero abarundi ko bamaze gushira umutima mu nda harageze rero ko tuja kubikogwa ubutungane bukomere hanyuma tugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu kugira ngo iyo umurundi wese ahaja kurondera ico rirenza azarubone atunganiwe kuko akingiwe erega atamigenderanire ihari umurundi avuye aha mu Burundi agasohoka boca mufata nk'inyamaswa ariko kubera kingiwe umurundi wese arishira kizana ahashitse ikindi leta ihamagarirwa no kubungabunga itunga rusangi ku neza ya bose hariho indongozi zibonye zishitse muri ivyo bisata zica zifata yuko umenga ni cibare cabo haba na gato igihe tuzoba dufise indongozi zimeze uko muze mumenye ko igihugu kitazotera imbere indongozi zihamagariwe gukora ubwo butumwa bwa leta bwo kubungabunga itunga rusangi ku neza ya bose umwe wese akibona akabona ko iri tunga rusangi dufise ari igiwe kugira nawe nyene afashe kugira ribungabungwe leta kandi rahamagariwe kuvyaza itunga kama Imana yaturemeye mu gihugu ivyo vyose bikogwa n'abahinga ba leta kuvyaza itunga rusangi umukozi wa leta rero amenye ko ari umwe mu bagenwe n'abene gihugu ngo akuze itunga rusangi ntiyagenwe kugira ngo aje kurirya ntiyagenwe ngo aje kwicara yagenwe kugira ngo aze gukuza no kubungabunga itunga rusangi ivyo rero ndabihamagarira ababaye indongozi bose kwama bashize ku mutima ico ciyumviro nagira mbere mbonereho ndababwire nti leta uko ndayivuze ntitanga akazi kuko umukozi wa leta n'umukozi w'abene gihugu utari umuhizi ntivyari bibereye ko woba indongozi utegereza kuba uri intwari uri umuhizi mu bene gihugu baca bashira imbere kugira ngo koko ubabere indongozi umurideri
indongozi nziza n'umurideri arongora abandi akabereka iyo baja kandi bakabona iterambere.